Imana ishimwe, Yesu nashimwe, hama ndabaramukije Urwaruka, nshuti bagenzi, abavukanyi, ko nanje nitwa Marcel Hakizimana, nkaba n'umugenzi w'Urwaruka, nsanzwe ndi umupasitori. Hanyuma nshaka kuvuga n'Urwaruka rufise iyerekwa, niyo mpamvu icigwa tugomba kuzigako igihe kirekire, cyari tuzokwama dusangira mu buzima, gifise umutwe w'amajambo canke teme mu rurimi rw'amahanga, kivuga ngo Urwaruka rufise iyerekwa. Twishimikije ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca kabiri ca Timoteyo, igice ca gatatu ku murongo wa 16 kugeza 17, dusomye wegere Bibiliya yawe mu Kirundi, haravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu, co kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Ayo tugomba gufata kuri uyu murongo wa nyuma, aka gapoint ka nyuma kavuga ngo ashoboye gukora igikorwa ciza cose. Igikorwa ciza nico umujene akenera gukora, kuko afise inkomezi nyinshi kandi afise n'ubushobozi bwinshi, ni nawe agifise inguvu zikwiye kugira ngo ashobore gukora ibikorwa vyinshi mu buzima. Ikibazo rero kihari ni iki, naco tugiye kuyagako, nuko Urwaruka rubuze iyerekwa. Iyo rero udafise iyerekwa, ntabwo rushaka gushika ahantu kure, uko rugomba kugenda muri vy'abandi, ruzana biriya, ugasanga bagiye mu ngeso mbi, bagiye kwitwa, usanga bafise inyifato mbi itandukanye. Ariko nagomba ko Urwaruka rufise iyerekwa, ubwa mbere iyerekwa ryiza rifatiye mu Mana. Urwaruka rero rukijijwe na cane cane rufise Imana, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbega Imana iri ku ruhande rwacu, burya uwo turwanya yoba nde? Iyo umuntu afise iyerekwa, iyerekwa rigira intambara nyinshi, iyerekwa rigira ibibazo vyinshi kandi bitandukanye. Iyo rero ufise iryo yerekwa ukaba ufise Imana, bigufasha cane ku buryo ivyo ukora vyose udashobora kunanirwa. Ivyo ukora vyose, naho ugiye kunanirwa, naho ugiye guhura n'intambara, naho ugiye guhura n'ikibazo, naho ubona bidatahurika, Imana iciza ikaguhishurira. Aha rero nagomba kuvugana cane kuyerekwa. Iyerekwa nirihe? Na cane ku Urwaruka. Urwaruka rw'uyu munsi ntabwo rufise imigambi y'iterambere, ntabwo rufise kwiyumvira kuri kazoza ka kure, rubona ibigezweho rukipfuza ivy'abandi, rukagomba gukorera abandi, rukagomba kubaho nk'uko abandi babayeho. Suko twategerezwa kumera nk'Urwaruka. Je nabaye Urwaruka, ikibazo nagize nuko natevye kugira iyerekwa ngo nshobore kugira aho ngeze mu buzima, niyizi jewe ubwanje. Kuko kugira iyerekwa, icambere bisobanura ngo n'ukwimenya. Iyo umaze kwimenya rero, urimenya, wiyizi, wimenya ico uri, ukamenya uko wiyumvira, ukamenya uko utegura imigambi, ukamenya iyo ugomba kuja, ukamenya aho uvuye, uranamenya naho ugeze. Kandi iyo umaze kumenya aho ugeze, umenya n'iyo uriko uraje. Naco gituma twifatikije rino jambo ry'Imana, aho twasomye rikatubwira ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Imana niyo yaturemye rero, iturema nk'Urwaruka kugira ngo tugire ivyo duhinduye mw'isi, duhindure imiryango yacu, duhindure inshuti, duhindure abagenzi, duhindure ekonomi, duhindure iterambere ry'igihugu, ry'umuryango, ry'ishengero, aho turi hose, n'iry'iwacu bwe ku giti cacu. Ikibazo rero, ntushobora guhindura ibintu, guhindura abantu wewe utahindutse, kandi uguhinduka kwawe guhera mu Mana. Iyo rero uri mu Mana uhinduka neza, kuko Imana irakubwira vyose, kandi ivyo vyose tubisanga mw'ijambo ry'Imana. Rimwe twasomye ngo burya ijambo ry'Imana ririgisha, rihejeje kukwigisha riraguhana no kuguhana, no kuguhanura riraguhanura. Rero no gutoza n'indero nziza. Wakora business, wakora projet itandukanye, wakora umugambi umeze gute, ikintu cyose ugiyemwo kigira success. Kubera iki? Ubwa mbere Imana irakubwira ati ahantu wakore ikintu kigenza uku, iguha ama directive, iguha uburongozi bwiza. Imana iguma ikubwira ngo umviriza ico gikorwa ugomba gukora kugira ngo kibe ciza, kigenza uku. Tugiye mw'ijambo ry'Imana, tuzofata umwanya munini cane wo kwinjira mw'ijambo ry'Imana, aho tuzogenda tubona ni bande bateye imbere, ni bande vyanse ko batera imbere, ni ikihe kintu cabujije gutera imbere mu buzima bwabo. Tugenda gusanga ko
kuba warashize Imana ku ruhande ukaba utabaye mu ijambo ry'Imana, ukaba utigishijwe, ukaba utanagize n'iyerekwa. Kutagira iyerekwa bisobanura ngo kutagira iterambere, kutagira iyo ushika, kutagira ico ushika ko mu buzima bwawe. Nuvuga ngo iyo wewe rero Urwaruka uri kuranyumviriza, nagomba ndaguhamagariye kugira iyerekwa muri kino gihe ugezemwo, ugira ikintu wiyumvira, ugira iyerekwa mu buzima bwawe kugira ngo ejo warabuze akazi birashoboka, ariko nagomba nkubwire ngo akazi ushaka kari muri wewe. Twifatikije ivyanditswe aho tubona mu gitabo c'Itanguriro ni igice ca kabiri, naho uhera ku gice ca mbere 27 tubona Imana irema umuntu, kandi Imana yamuremye umuntu imufitiye umugambi, kandi muhana iyerekwa iramubwira ngo erega iyi si uzoyikora neza, kandi uzohindura ibirimwo vyose, uzoyirima, uzoyitunganya, maze yimbuke ivemwo ivyo kurya. Ikiza kuntangaza rero nuko yiremye umuntu wa mbere yaramuhaye ibikoko aravyita amazina, ibintu vyose avyita amazina. Iyo capacity cyangwa ubwo bwenge n'ubwo bushobozi yarabufise. Nawe urafise ubushobozi Urwarukawe, urafise ubushobozi bwinshi muri wewe, ufise vyinshi ubitse, mugabo nuko utarabihishurirwa ngo ubimenye. Ariko ico mpa Imana ikaguhishurira, ikakugura amaso ukamenya itunga yashize muri wewe. Akarorero ni Adamu. Adamu imaze kumurema, Bibiliya itubwira ngo yaremye abantu bari mu buryo bubiri, yari umugabo n'umugore. Ubu urashobora kuba Urwaruka, umuhungu canke umukobwa ukeneye kuzubaka urwawe, umukobwa nawe ukeneye kuzorongorwa, mugabo usanga ugenda gusaba ivyo wahawe. Adamu nawe yamaze igihe ashavuye, yijiriwe, atatwenga, yahawe ibintu vyose ku biganza, imuha n'ubushobozi kuri ivyo vyose. Ariko ikibazo cabaye ikihe? Yari afise umugore muri we atamuzi ahari, akagomba ngo arakeneye uwo tumatwenga, uwo tumanezerwa, kugira ngo abeho ubuzima bwiza. Nkuko nawe ukeneye n'ikihe kintu wokora cyo kwinjiriza amafaranga. Akarorero, urakeneye amafaranga, hari n'iyindi migambi ufise ko mu mafaranga haraza ibi na biriye, wokizwa, ariko hari ngo hamagarira gukiza ukamenya Imana, kugira ngo bikunde hamwe n'Imana ukora ibikomeye. Adamu nawe yariko umwe n'Imana, ariko noneho ntahishurwa yari afise, yarabuze ihishurwa kugira ngo atahure ikintu afise muri we. Arondera rero ikintu kimunezereza, kimutuma twenga, kimutuma abaho mu mahoro anezerewe, mugara kibura. Ikibazo cabaye cyaha, ntiyari afise iyerekwa. Kutagira iyerekwa rero ntiyari yiyizi. Iyo amenya ko Imana yaremye umuntu ari uburyo bubiri, we Adamu yari arimwo umugore iruhande yiwe, muri we kandi indani hari umugore, yari kuba yamusavye Imana ngo nkurirayo umugore munzanire. Reka nawe hari ivyo ufise utarabwira Imana ngo ngibi bimpe, binyegereze, ndabibemwo, bimbere ubuzima. Umviza muje ndakubwira, Urwaruka nkubwire, urafise ubutunzi budasanzwe, aho ushaka gukoresha abarundi bagenzawe ahuri biva nahuri, ushaka gukoresha mu mahanga aho uri kuranyumviriza, uri aho hose ashaka kuhagirira iyerekwa, ukiyumvira hama Imana ikagufasha, ugashaka kumenya iyerekwa Imana yashize muri wewe. Burya umuntu wese Imana yamuhaye ingabire kandi izomutungisha. Burya ingabire ni ikintu gitungisha cane. Ijambo ry'Imana tugira ngo ingabire ni nk'akabuyenge k'igiciro kinini cane kubuyihawe, ngo hashitse hose agira ikiganza ciza. Tugarutse mu ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo iyo umuntu yemeye agahanurwa, akigishwa, agatozwa indero nziza ari mu Mana, ariko ngo bica bituma neza uyu muntu aba uwushitse, kandi ivyo akoze vyose abikora neza, agira ikiganza ciza mu vyo akora. Nawe rero hari vyinshi vyananiranye vyase gutungana. Ngoma nkubwire ngo twifatikije kuri Adamu, ariko karorero hari ingabire iri muri wewe, hari iyerekwa riri muri wewe utaratahura. Iryo naryo nirihe? Adamu yatahura ko afise umugore muri we, yari kuvuga ngo Mana harageze kumpa umugore nanje nezerwa. Araraba ibikoko, arabona ingwe, arabona impene, arabona intare, arabona ibikoko bitandukanye, arabona ivyamwa vyiza binaryoshe vyari bihari Imana yashizeho, mugabo bimunanira gutahura. Muri ivyo vyose ico tumanezerwa, akabaho neza yishimye atwenga. Ariko ndakunda Imana, umunsi umwe iraza iramubwira ati sinzira, uko amaso yawe yaranse gukanura ngo abone ikiri muri yo, sinzira. Ndagusengera ngo Imana igusinzirize, hama ikwereke
nikihe kizoguteza imbere mu buzima bwawe, kizotuma akazoza kawe kaba keza, nawe ushaka kuba umugwizatunga, ushaka kuba umuhinga akomeye cyane, ushaka kuba umuntu ashika afise kazoza keza. Erega ufise kazoza keza, burya Imana yaduteguye idushiramwo n'ibidukwiye vyose, yaturemeye kuzobamwo kuva tutarabaho, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Erega iyi Bibiliya twifadikiza irimwo vyose dukeneye mu buzima bwacu. Nshuti rero ndaguhamagarira, ndanakwinginga kugira ngo ndakubwire ngo umuntu azotuma ivyo vyose bishoboka ni Imana. Yeremiya niwe yavuze ngo Imana niyo izotuma vyose bishoboka. Hari igihe wibaza ngo ego urashoboye, ariko uno munsi turaraba benshi barize, ariko ingorane dufise kuko utari ufise iyerekwa kuva ukiri mutoyi. Abateye imbere nk'abazungu hirya no hino bo barafise ukuntu baraba umwana akiri mutoyi, bamuraba mu myaka yiwe, bakabona ivyo akunda gukina, nimba yubaka amazu, nimba akora amamodoka, nimba akunda gukora ibintu kanaka, bakamurabira muri ivyo bakabona ingabire arimwo, bakamutwara kw'ishure, bakamuyobora muri iyo ngabire nyene, bigatuma iyo mpano ari ryo yerekwa afise ashaka kuryagura, aho usanga azi gukora ibintu neza ku buryo aja no kw'isoko bakamugura. Hakarero nk'umukinyi w'umupira, umukinyi w'umupira abazi impano iri muri we, arimenya neza ati je ndi umukinyi w'umupira, ndawukina neza, akaja kw'isoko, amakipe atandukanye akamugura, bakamugura, igiciro kikabaho, akavuga ati twe turagura imiliyoni zingahe, twe turamugura imiliyoni zingahe, uzomuhembaya ku kwezi, mugabo wewe wiravye kwiyereka ufise ubona wogurwa ngahe. Ariko harageze rero ko utegura iyerekwa ryawe ukaja kw'isoko ugashaka kugurisha, canke noneho guha akazi benshi. Ego ntuzotanga akazi utakihaye bwawe. Urashaka gutera imbere ukaba nka babandi tuzi, ntavuze amazina ariko urabazi bivanye naho uherereye. Turavuga mu mahanga atandukanye, bivanye naho uri, ukuntu uvuga ngo naka yarateye imbere, naka n'umuhinga, naka ashoboye ibi. Nawe hari ivyo ushoboye kandi biri muri wewe. Erega Adamu Imana iramusinziriza, imukuramwo urubavu, iravuga ati erega muri wewe hari hanyegeyeyo uyu mugore. Uriko urasengera, hari imitwaro ufise, usengera ico ufise. Usaba akazi ariko uragafise muri wewe. Usaba umugore uramufise muri wewe. Umugabo wawe ariho kereke pare, hari igihe wowe uriko uramuvugiramwo kandi muri kumwe. Nagomba nkubwire rero ngo mukundwa, ugira iyerekwa, ugira inzozi, urote, utahure icuri. Ivyo vyose bihagaze mu kwimenya, kuko niwimenya uzomenya n'ico Imana yakugize. Nimba utaranakimenya naho uzoyibwira ngo Mana, kuba ndi kw'isi sindi gihamana, sinaje nyene, oya sindi accident, ntabwo nyene ndisanganya kuba nabaye kw'isi, ariko ndi hano kubw'umugambi wawe. None uwo mugambi wawe nuwuhe? Imana rero dusenga iravuga kandi irakora. Nimba ushaka kwikubwira, ishoboye kukubwira neza, yakubwira ati mwana wanje nyumviriza. Ariko ivyo vyose bivana nuko wewe ubwa mbere ubanza kwimenya, utishushanya n'uwundi muntu, ariko ubanza kwibona wewe. Niwibona wewe, erega uri unique special, uri wenyene. Nubwo mwaba muri hasa, wewe uri wenyene, nta wundi. N'uwo musa si wewe, n'uwo muvukana, nimba umwe ari bukuru wewe uri butoyi, nimba uri butoyi nawe ari bukuru. Nuvuga ngo nimba musangiye abavyeyi, ariko umwe wese ari ukwiwe. Bisobanura ngo wewe urafise iyerekwa ryawe wisangije, ata wundi muntu musangiye. Kubw'ivyo ndagusavye rero, niwiyumvire ushoboye iki mu buzima. Kuko birashoboka ko wiga ukamenya, birashoboka ko unatahura ico Imana yagushizemwo, hama ukagihingura, ukacubaka, ukakigira neza. Imana yashizeho vyose, yashizeho imbuto z'ibiti, ishiraho ibikoko. Noneho Adamu yarahavuye aragira iyerekwa, amaze kugira umugore aranezerwa, yumva amahoro, aratuza rero. Amaze gutuza, yatahuye ikimurimwo, akibonye, nicasubiye kumubera umutwaro, yamatwenga. Imana iramubaza mbe, nigiki gitumye utwenga? Adamu ntawareza kumubwira ngo uyu mwita umugore. Oya, Imana yamubajije none kutwenga nibiki? Aca aramwenyura avuga ngo ndabonye. Ubonye iki? Ndabonye. Ubonye iki? Ndatahuye. Utahuye iki? Mbonye icari kindimwo kandi ciza cane. Iramubaza ngo kivuge none niki? Ibikoko wavyise amazina? Avuga ati yego nahejeje kandi kirya gikorwa carangiye. None ubona aho bimeze gute? Avuga ati uyu rero no mugore. Umviriza, si Imana yamubwiye ngo no mugore? Oya. Ariko akiri indani ntiyashaka gutahura. Muga amaze gusohoka aratahura neza ngo hari umugore amvuyemwo, uwo yitwa umugore. Bibiliya itubwira ngo uhawe umugore aba ahawe ikintu ciza.
nawe avuga ngo ni ciza, aca atangura gutwenga, atangura kuvuga amazina avuga ngo akara ko mu mara yanje, akagufa ko mu magufa yanje. Erega business wewe ugomba gukora irahari kandi iri muri wewe, mugabe ikibazo ntiharagera ko uyivugishwa ko ngo uyite amazina menshi, uyivugira amazina, uyikore publicity, kuko ntayuzi neza, kuko nturayihishurirwa. Urakeneye ihishurirwa rero idasanzwe. Umviriza, waba umufundi mu buryo butandukanye, icuri cyose mu buzima bwawe, ntabwo Imana yakuzanye ngo uzotega amaboko usabirize. Oya, yarakuzanye muri iyi si kandi yakuzanye ifise umugambi très spécial, kuko nawe uri très spécial muri iyi si. Wewe uri udasanzwe, niwe ndiko ndavugana nawe uko ufise iyerekwa. Nimba wararonse iyerekwa rero, ngomba tuvugane rero uritahure. Wowe urayitahura cyangwa urayisuzugura? Nagomba nkubwire ngo nta mpano nimwe idatungisha wayihawe n'Imana. Ikibazo ugira nuko bikunanira kuyibungabunga, bisa nk'uwurimye umurima. Urarima umurima bikakunanira kuwubagarira, bikakunanira iyizuba ryatse kuwuvomerera, bikakunanira noneho kuwukurikirana, bikeneye gushemwa intabire. N'iryo yerekwa ufise ryawe, ingorane aho ihagaze niyo. Ntuyiha agaciro, ntuyubaha, urayisuzugura, urabona ko muri iryo yerekwa ataho woshika. Oya, nagomba nkubwire, n'uwutora iyarara akarihinguramwo intabire, ashaka gutera imbere, akugurura noneho entreprise mu gihugu, akagira n'amashami hirya no hino, maze akitwa umugwizatunga. Yatwoye umwavu gusa. None nawe urashoboye gukora ibindi byinshi kandi bikomeye, ariko nagomba nkubwire ngo umushinge wa vyose ufatiye mu Mana. Niyo Imana wayakira mu buzima bwawe, bizagufasha gushika kure cyane. Nagomba rero kujana n'abajene bahagurutse bagiye kudekora nk'indege, hamwe bavuga ati ndahagurutse, yashika mu kirere akavuga ngo ego ndagiye, aha sinzururuka, sishaka kururuka. Nimba ufise iyerekwa rero, uraguruka ukaduga, maze iyerekwa ryawe rikambara amababa, rigashika rikarenga umupaka, rigashika hirya no hino, rikagaburira abantu benshi, rigafasha abantu benshi, ryahereye kuri wewe. Umviriza, ikintu ngira ndakubwire nk'ibanga rimwe ridasanzwe. Iryo yerekwa Imana yaguhaye ririko rituma abantu benshi badafashwa, kuko iyerekwa wewe ufise ryari inyungu ku bantu benshi, uhereye kuri wewe, mu gihugu cawe, kw'ishengero ryawe, mu muryango wawe, ndetse no ku mahanga. Bantu rero muriko muranyumviriza muri mahanga atandukanye, haba mu gihugu c'u Burundi, haba mu mashengero atandukanye, mutagira iyerekwa, ndabahamagariye gusaba Imana basi n'imiburiburi muyinginge, Imana mpishurira mpiyerekwa. Ikintu cyose ugomba gukora ugikorere mu iyerekwa. Niba ugikorera mu iyerekwa, uzoba winjiye mu Mana, mpwemu Imana azokuyoborera kugikora neza, azokwereka ati aha wagovye kugikora kutariko, cangaha biragenda neza. Inshuti mukundwa muvukanye, ndagushimiye cyane ko wanteze ugutwi kandi ushaka kwimenya uwuriwe. Nagomba rero ko ubutaha uzomenya neza ngo jewe ninde, navuye he, ndiko ndakora iki, ngeze hehe, nshaka kuja hehe. Niwamenya uwuriwe rero, ntabwo uzishushanya n'abandi, uzosanga utandukanye n'abandi, n'ivyo uzokosa uzosanga bitandukanye n'abandi. Uno munsi rero twebwe Urwaruka dufise umwanya mwinshi wo kurorera abandi. Turera amateleviziyo, ugasanga ufite amasaha menshi yo kuraba televiziyo, amasinema, amaseri, uriko uraba ibikorwa vyakozwe n'abandi, ukabiraba wicaye ataco bikungukira. Ariko nagomba ko nawe ugira ibikorwa ukoze vyungukira abandi. Ndabashimiye rero, ariko nagomba dusenge kugira ngo bikunde. Imana mushobora vyose iguhishurire, iguhiyerekwa, iguhe ico wokora, wimenye uwo ari wewe wuriwe, umenya aho uri n'ico utegerezwa gukora, kugira ngo ugire ico wimariye, umarire n'igihugu, umarire n'amahanga menshi, kuko wewe uri ubutunzi budasanzwe Imana yashize kw'isi. Dusenga Imana. Uhoraho Mana nziza, ndagushimiye kuri aba Urwaruka ruriko ruranyumviriza. Ni benshi kandi benshi ntibafise ico bakora, benshi barihebuye, benshi baranakwidokera, haba gusaba akazi kandi bagafise, haba gusaba ingo kandi zihari bari kumwe nazo, hari n'abari muri zo bataritahura ko bashitse mu ngo. Mana, hari n'abari mu buzi bataritahura ko baburose, hari hose n'imigambi myiza y'iterambere badatahura ko bayifise. Ndakwinginze rero Mana, bagirire neza, biyereke, ubahishurire icuri, niwamara kubihishurira maze bitahure. Kubw'ivyo rero muhemu wawe nabafashe, asanga umwe wese hamuwunyakiriye, yakiriye wewe nyene ari we wantumye, kugira ngo ubutumwa ndabushikane, akwakire, akuzirikane, akubahe, akumvirize, nk'uko ijambo ryawe ryavuze ngo ryahumetswe nawe iryo jambo,
kugira ngo riduhanure, ritwigishe, inatuze indero nziza, ngo ibikorwa byose dukora bibe vyiza, tugire ikiganza ciza muri vyo. Ndagushimiye Mwami, ngusezerere ndavyizeye mu izina rya Kristo Yesu Mnyanzarete, amen.